uba wibuka kahise kawe? Mbe hari icigwa kagusigiye? Mbe birashika ukibaza ku bagwizatunga bakomeye bo kw'isi yose? Mbe uribuka bimwe mu bikorwa vy'abantu ukabona ko bikwiye ko umuntu yobita intwari? Bamwe bazokwitwa intwari, bamwe bazokwibukwa atari kubw'izina ryawe gusa, ahubwo baze bakwibukire ibikorwa vy'ubutwari wakoze vyakuranze mu gihe wari ukiriho. Nabonye abantu benshi bagerageza gutegura ubuzima bwabo umunsi umwe umwe, bagerageza kuvyuka kare bagakora urutonde rwo gukora, kandi urwo rutonde bakaruhorana mu bikorwa vyabo vya buri musi. Abantu bake nibo bonyene bategura ubuzima bwabo indwi yose icarimwe, bagasubiramwo kalendiriye y'indwi yose mu kugenzura gahunda zabo no mu gusuzuma amahangiro yabo. Aba hari n'igihe bageza kuri benshi mu bo bakorana gahunda ya buri munsi. Nawe unyumva, tera intambwe uja imbere. Mu ntango za buri kwezi mara igice c'umunsi wose ukora kuri kalendiriye yawe y'imisi 40 iri imbere. Iyi misi 40 uzosanga ubikoze neza gusumba gukora iyi misi 30. Iyo gahunda izogufasha gukora gahunda y'ingendo zawe, y'ibikorwa vyawe, mbere binagufashe kubona umwanya ukwiye w'umuryango wawe. Muri ya migambi yawe wandika muri ya gahunda, ongera uyisubiremwo uyige neza, n'izindi ntego ushaka kugerako uzandike. Muri ya gahunda yawe tegura n'ibihe vyo kuruhurira ubwonko bwawe. Nimba ukunda siporo uyikore, nimba ari gukina football umupira uwukine. Inyuma yaha uzoba ushoboye kubwira umuntu neza ivyo uzokora vyose mu ndwi yose. Ibi bishobora kugufasha kugera kuri vyinshi wifuza. Ico nico nokwita integuro ya mbere y'ivyo wifuza. Uyu mwanditsi wo muri Espagne bamwita Miguel de Cervantes yavuze yuko iyo umuntu yiteguye aba afise ica kabiri cyo gutsinda ivyo yiteguriye. Iyo ufise gahunda y'ikintu runaka, ikintu kirashobora koroha. Kwiyumvira neza birashobora kugufasha kuyobora cyangwa se kugenzura ubuzima bwawe bwa buri munsi. Iyo wateguye gukora igikorwa runaka itoroshe, urashobora kugikora vyoroshe ukoresha ivyiyumviro vyawe vyiza vyubaka. Umva aka kantu, ni gute ushobora kurushaho gukora neza no gukora neza ugana ku ntego zawe, ku vyifuzo vyawe, ku nzozi zawe? Iki kibazo ushobora kumva ari akantu gatoya, ariko gashobora gutuma wiyumvira neza wewe, ukiyumvira ubwawe, kagatuma wumva ko gashobora kukugeza kure mu bijanye no kwiyumvira gukora. Abiyumvira neza bose bafise intumbero nziza mu vyiyumviro vyabo, bagerageza guhuza intumbero n'ibibazo bishobora kubamo. Ivyiyumviro rusangi bishobora kuba umwasi w'ivyo washitseko, vyumaze kuronka. Gira umugambi wo kwihitiramwo ubwawe ivyiyumviro bigwanya ivyiyumviro bibi ufise. Ibi bizogufasha kukubera ikiraro c'aho uri naho wifuza gushika, kuko bizogufasha gutondekanya ibikorwa vyawe vyose na objectif zawe ufise. Kudakora kalendiriye y'akazi kawe bishobora gutuma utubaka business yawe neza, mbere bigatuma utakaza icubahiro c'uwo ari we wese afise uruhara muri business. Uburyo umuntu afise objectif y'ico akora niwe aba afise inguvu. Nimba witoza kwiyumvira neza no kwiga gupanga programme y'ivyo uzokora, nta kibuza ko n'abandi bazogutega amatwi kandi ukabahanura bakanakumviriza, kuko muri ico gihe bazokubona nk'intwari yabo. Nimba uri no mu muryango wawe, ivyiyumviro vyawe vyiza vyo kubaka umuryango no kuwuteza imbere ni ngombwa kandi birakenewe cane. Kimwumva ni Sharifu.